ntabwo nzi intambara ufise uyu munsi, ntabwo nzi ubukomezi bagayo, ariko ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kuvayo ibice 14 uhereye ku murongo wa 13 n'uwa 14 iravuga ngo Mose yishura abantu ati ntaco mutinya, mwihagararire gusa murabe agakiza Uhoraho agira ngo bazanire uyu munsi. Kuko Abanyegiputa mubonye uyu munsi mutazokongera kubabona ukundi. Uhoraho niwe agira ngo bagwanirire, namwe nimwinumire gusa. Uyu munsi ushobora kuba ufise abansi bari mu bwoko bw'abantu, abantu bakaba abansi bawe, kandi ushobora kuba ufise abansi bari mu bwoko bwa situation, ibibazo kanaka bikurundanye ko, cyangwa kandi abansi bawe uyu munsi akaba ari wewe ukwikengera, kutihangana n'ibindi. Ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo Mose bagira Abisirayeli batekane, bareme, intambara ni yanje, nije ndiko ndagwana. Babwira bwo bubahagarare barabe agakiza ngira ndabazanira, kuko Abanyegiputa bariko barabona uyu munsi, abateye ubwoba uyu munsi batazongera kubabona ukundi. Uyu munsi ngira merengeteze Abanyegiputa bateye ubwoba, mpe agakiza Abisirayeli. Aya majambo Imana yabwiye Mose ngo yabwire abantu mu gihe Abisirayeli bobo babona canke bari bakibona ingabo z'Abanyegiputa inyuma yabo, bari bakibona ka gitukura imbere yabo. Ariko Imana yari yabwiye Mose iby'uru rugamba no ku murongo wa 4 w'igice nyine cya 14 ivuga ngo maze umutima wa Farawo yanda ukomantaze abakurikira, nanje nzokweshereza icubahiro kuri Farawo no ku ngabo ziwe zose, kandi Abanyegiputa bazomenya yuko nduhoraho. Imana yabibwiye Mose bataragera muri zi matane. Yari yabwiye Mose Abisirayeli batumva, nicyo gituma Mose yabwiye aya majambo yo kubaremesha, kuko yarazi ico yavuganye n'Imana. Nk'uko nawe uyu munsi uhungabanijwe n'izo ntambara ziguhanze, ariko ngiye gusengera nawe Imana iguhe gushikama, iguhe guhishurirwa cyangwa gutabara yuko urugamba uri kuragwana nago atari rwawe, ari rw'Imana, kandi ko Imana yarurangije, nk'uko twabibonye hano mu ijambo aho Imana yabwira Mose ngo genda ubwira Abisirayeli ko Abanyegiputa batazongera kubabona ukundi. Ngiye gusengana nayo ngo Imana igutahura ibyo, aho utabona inzira
ibyo biri inyuma biguhanze, ibyo biri imbere utabonera inzira, ngo Imana iguhe utahura yuko iriko iragwana, ko bimenya bigutera kurema no gushikana. Dusenge. Data mu izina rya Yesu, senganye n'uno mwene data afise intambara zimuhanze, afise ibyo ahanganye navyo uyu munsi. Ndasenze ngo umwihishurire yuko ibyo ariko agwana navyo uyu munsi bimuteye ubwoba, bimuranduye umutima uyu munsi, uriko ugwana navyo. Kandi usugwana navyo gusa, ahubwo uri en charge de kugezaho giye kumuha intsinzi. Mwe gutahura ko uru rugamba atari ugwiwe, ari ugwawe. Mwe gutahura ko uriko uramugwanira. Ivyo bimuhe gushikama, ivyo bimuhe kurema. Ndagushimiye, ndagukengurukiye cyane Mana mushobora byose, kuri kurarwana uru rugamba uhanze mwene data. Kandi si kurwana gusa, kugiye no kuzana intsinzi imbere y'amaso yiwe. Ni mu izina rya Yesu Kristo nsenzemo. Wariko urasengana nanje, ariko buripfuza mu mutima ko Imana ibaso kwakira uyu Yesu atugwanira intambara gutya, agwanira intambara abamwiteze, abemeye kumukurikira. Nimba wipfuza kumukurikira, nimba wipfuza kumwakira uyu munsi, ngo nawe abe umugwana ntambara wawe, abe umwami, abe umukiza w'ubugingo bwawe, nimba wiringiye kwikora, sengana nanje ngo Mwami Yesu, uyu munsi ndakwakiriye mu bugingo bwanje, ngo umbere umwami n'umukiza. Umbabarire ibicumuro byanje nacumuye kubwo kutamenya. Uze wime uhera uyu munsi mu buzima bwanje, urongora ubugingo bwanje nk'umwami wanje. Ni mu izina rya Yesu senzemo. Amen. Ubusenga isengesho, nagira ndagusabe ngo muri komantere wandike ijambo ry'uko wakiriye Kristo uyu munsi muri iki kiganiro. Biraza kumfasha kugira ngo ndagukurikirane etape par etape muri no chapitre nshasha y'ubuzima bwawe, muno rugendo rushaje. Ine data twako turasengana, mutahure yuko Imana iri kumwe natwe, atamuntu ashobora kutugwanya. Umenye yuko tutari twenyine dufise Imana mu ruhande rwacu. Imana yaciye inzira mu gitukura, igiye kuducira inzira. Imana yaherengeteje abanyegiputa ingabo zabo kijya gihe, arigiye guherengeteza biduhanze byo buryo butari bumwe. Muhezagirwe, ugira umunsi mwiza. Murakoze.